uyu munsi ibice 42% by'abantu bari ku isi bavuga ko bitaramenya ubutumwa bwiza, bitaramenya Kristo. Bega turaje ushinga nabo bantu bataramenya gakiza. Nambi umwitwariko wacu ari gutera imbere ari kuronka ibinabiriya by'iwacu duhahamiye. Abo bantu bataramva ubutumwa bwiza bikaba tace bitubwiye. Bega abantu b'Imana n'amahoro. Ku Imana ikiravuga iti ntibibereye ko mwitwarika iby'iwanyu, ntibibereye ko murondera gushika ku ndoto zanyu, mugomba kwiyubakira amazu meza, ariko umugambi wanje uri kuragoyagoya, umugambi wanje wararetswe atacu babwiye. Bantu Imana turiko twishura gute kuri iryo jambo Imana ikiravuga? Turiko twishura gute? Tuvyumva gute? Mbega ni igiki twitwararitse? Ni igiki imitima yacu yahamiye gusumba ikindi? Bega birabereye yuko indoto yacu nyamukuru iba twebwe ubwacu. Imana yo mwijuru dutabare. Umuntu aravuga ati mpembwa make, siniko ndashaka kuvyo nshaka, imyaka iranjanye ntavyaye, imyaka iranjanye ntarongowe, imyaka iranjanye abandi baratungana baraheje amashuri sindayaheza, imyaka iranjanye ntubatse inzu, imyaka iranjanye ntaronse imodoka nanje nk'abandi. Ariko uyu munsi mbega Imana yo ntikiravuga ati imyaka iragiye izina ryanje ritamenywe, imyaka iragiye hari abantu bankengera batanzi ikimaze umwana wanje yatanze ataco bakibabwiye. Mbega imyaka ntigiye, mbega nta bariko barapfa batamenya umukiza. Mbega Imana yo kubaza iti kuvuga ko imyaka ikujanye, mbega wari ufise ingahe? Umaze haheze ingahe muri ingahe wari ufise? Two kwishura iki? Iyo myaka ni iwacu, mbega ubuzima n'ubwi wacu. Imana abantu Imana yafise umugambi. Imana ikirubaka, iri kurubaka inzu yayo mu isi, biciye mu ishengero, biciye mu bizigwa bayo bayimenye bayitahura kandi ariko barayamamaza mu isi. Mbega turi muri uwo mugambi, niyo chantier turiko canke twarayitaye twibereye mu byacu.